umushikiranganje mu vyaje twari mu ntara hagati mu gihugu yakishuye akico nagire nongere ko niki imyuzure yo mu Gatumba abazi mu Gatumba imbere ku gihugu cacu kija mu magume barazi Gatumba aho yagarukira aho tugiriye mu magume twavuye mu magume tubona Gatumba yigeze hariho na hari Tanganyika twavuye mu magume hasigaye hari amazu yavuze ko ikibazo c'imyuzure ya Gatumba atari ikibazo benshi bavuga ngo ni Rusizi rusesa mugabo nkuko yabishikirije abahinga bavuga ko ari Tanganyika iduza amazi. Tanganyika iduza amazi rero ukurikiranye ukabaza inararibonye Tanganyika iduza amazi isubiraho yamye mugabo kubera ko amagume twaciyemwo yatumye aho yari yavuye abantu bahashira amazu nico gitume usanga ayo mazi yabasanze amazi abari kasubiraho yarari. Ikibazo inyishu nagomba kongera kuvyashikirijwe rero inyishu y'amadige yayishikirije ko atari inyishu kubera yuko amadige bavuga ngo tuyashire kuri Rusizi sinzi rero yuko ayo madige tuzoshira kuri Rusizi azocabuza amazi ya Tanganyika kuduga. Ikibonekeza nuko amazi ya Rusizi araza akaburiyo yisuka muri Tanganyika agahura Tanganyika nayo yaduze akaja sanzara mu mazu y'abene gihugu. Inyishu rero niye mwavuze muti imvura igiye kugwa ari nyinshi ni kibazo ku Banyagatumba mugabo nka leta tuzofata ingingo nka leta kandi iyo ngingo tuzoba dufasha izoba ari ingingo ya leta mvyeyi ingingo ya kivyeyi. Iyo uri kurakingira ikibondo nuraba iya akubwira ati wondekera ibi hariho ivyo umubuza kubera yuko ubona abigumyemwo bishobora kumuzanira ingaruka mbi. Ingingo rero zizofatwa ariko kandi ingingo iteza gufatwa mu Gatumba nuko abari ahantu hose amazi ashobora gushika bose bakugwayo bakaja aho amazi adashobora gushika. Radio Television RTBB ni vyiza ry'Uburundi bwiza.